Nivyo imyaka 63 irarangiye umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe incungu yo kwikukira k'Uburundi. Ubutwari bwaranze Rwagasore, ubukerebutsi n'ubushinga ntahe vyamuranze mu kugwanira intahe yo kwikukira k'Uburundi. Gushika n'uyu munsi hamheze imyaka 63 ntiburazimangana mu mitima y'abarundi, kandi ntibizokwigera buzimangana gushika no kubuzukuru n'abuzukuruza bacu, kuko ubwo butwari buzokwama bwibutsa abarundi ingene igihugu cashoboye kwikukira abakoroni bakatuvako, abarundi bagakira zana magi zana masoro, abarundi bagakira ca kimoko bakubitwa n'abazungu. Ariko rero iyo myaka 63 ishize, uwogarukana Rwagasore uno munsi yobabara ku rugero rutagira uko rungana, kuko ivyo yagwanira, bwa bwigenge yagwanira, kwa kwishira no kwizana yaharanira, ya ntahe yo kwikukira yarondera, abarundi twarayirose n'ivyo abazungu baratuvako, mugabo duca turonka abakoroni b'abarundi bene wacu, duca turonka badukubita ikimoko tuvukana, abari bo bahinduka abakoroni. Kuko murabona kuno munsi barundi bene wacu bafukamye mu ndigihugu, izi mbonera kure, uyu Evariste ndayishimiye, ba Reveriyano Ndikuriyo, nibo bonyene bafukamye mu nda igihugu, nibo bonyene bahindutse abakoroni, nibo baducumita batwibutsa uyu mubabaro udasanzwe Rwagasore yagize wo gushobora kugwanira iyi ntahe yo kwikukira. Muri kino gihe rero turiko turahimbaza imyaka 63 incungu yo kwikukira Rwagasore agandaguye, ni gihe ciza cuko abarundi dusubira gukubita agatima mpembero kugira ngo tugwanire ubu butwari, tugwanire kwikukira nyako Rwagasore yarondeye, mugabo ntitugushikire. Ya mihimbiri babasuma n'abambuzi Rwagasore yavuga ko badafise ikibanza mu gihugu, uno munsi nibo bifatiye igihugu mu ntoki, nibo bifatiye ibintu vy'igihugu babishira mu ntoke zabo. Naho abarundi kugira ngo duhaguruke dufatane mu nda, tugwanire kwikukira nyako, twiyamirize izi ntwaro z'abasuma n'abambuzi n'imihimbiri Rwagasore yari yaravuze. Kuko yari yaravuze ko ibibazo bihanze abanyagihugu bato bato bitegerezwa gutorerwa inyishu. Rwagasore mu vyo yipfuza, ntiyipfuza ko umurundi azobura igitoro nk'uko turiko turakibura uno munsi. Rwagasore mu vyo yipfuza, ntiyipfuza ko hari umunyagihugu asubira kandi kugandagurwa nk'uko birirwa baragandagurwa uno munsi. Rwagasore mu vyo yipfuza kandi mu vyo yagwanira, ntiyashaka ko hariho umurundi azosubira kurenganywa n'ubutungane. Rwagasore mu vyo yari yaragwaniye, mu vyatumye asesa amaraso yiwe, kwari kugira ngo ntihagire umurundi asubira gutwagwa ivyiwe. Mugabo uno munsi ivyacu bitwagwa n'imbonera kure turorera. Uno munsi abacu baragandagurwa, ntituronka n'uburenganzira bwo gushobora kubashingura. Uno munsi abacu bararenganywa, bakangazwa, tukangazwa, tukimwa uburenganzira na bumwe mu bintu vy'igihugu cacu. Niho rero mvuga yuko gusubira guha agaciro irira gitwarazwe n'incungu Rwagasore, nuko abarundi dufatana mu nda, tugasubira guhaguruka, tukabigwanira, tukabiharanira gushika tubishikiriye. Bitagenze gutyo, aka kagwi k'imbonera kure kabandayishimiye n'abandi baracabandanije
baducura bufuni na buhoro. Mugabo nagomba guha icizera abarundi kuko bigenda kose hakiri abarundi b'umutima bishigwa rimenetse bazohaguruka bakagwanira iriragi n'ubu butwari n'ubu bushinga ntahe twarazwe n'incungu yacu yo kwikukira Rwagasore Ruwi. Murakoze.